imbere gihugu niyo mpamvu tukwemera. Mfise utubazo tubiri urantuka gatoyi. Mu Burundi bariko gushyira umugambi mukuru w'igihugu yerekeye kurwanya kurya ibiturire n'abakabuko, ariko muri kahise turazi yuko hari amafaranga yanyurujwe mu gihugu tutamenye aho vyahereye, notamment exemple notanga yerekeye son excellence monsieur le président yatanze ku rugomero rwa Mpanda 54 miliyari yose yarangitse tutamenye aho vyahereye, kandi son excellence yavuze yuko mu ndwi zibiri abaruteze kumenyeshwa amafaranga yagiye mu mugambi CNDD-FDD bivuga cliquer. Ikindi kibazo bagenda bibarize muri kwivura imyaka 5 turi mu ikena ry'igitoro, buri umutegetsi wese aravuga ati ndagifashe mu minwe kikeke muke bumara kabiri tugasubira muri rya kena ry'igitoro. Ubu nabo n'ifumbire vyasubiriye mu mugambi CNDD-FDD bivuga cliquer. Akabazo kanyagamba mereze ko icerekeye imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu kari CNDD-FDD riri ku butegetsi nga hafi yacu Uvira yarafashwe na M23 ni ku marembo ya Bujumbura. Mwebwe umubano hagati y'Uburundi n'ibindi bihugu cyane kubona Uvira yarafashwe na M23 muvuga ku iki CNDD ifise imigenderanire n'ibindi bihugu? Murakoze. Murakoze. Yitwa Mathias korera isamirizi Rejoignez FM n'abanyamakuru Rejoignez News. Yitwa Mathias. Kibazo cy'ifumbire ngomba ndakigaruka kuko nubwo mwari mwacishuye kuko nibaze ko hagikeneye umuco haba mu shinganje bw'igihugu cya leta baragize icyo bakivuga ko muri fumbi barisiguye mwebwe mwaje kuvuga muti kijya kibazo nico muri leta, ariko bavuze bati ifumbire yarasabwe ariko kandi hararenze ko n'iyindi bavuze ko bongeye ko ama pourcentage yaje yongera ko n'amafaranga. None tuyogenda gute kugira ngo bongeye ko ifumbire kandi niyo yongerwa ko itariko iraboneka neza? Ahantu nibaze yuko hagikenewe umuco. Kibazo kindi nagire baze mugenzanjeje kugikoza ko uye imbere yanje wavuze ko akarere kari mu bihuhusi mbere bigaheza bigakora ku Burundi na cyane cyane ku migenderanire haba kuja n'ubuza bw'abantu cyangwa ibidandazwa nkuko yaraje kubivuga aha hepfo ku rubibe rwa Gatumba Kavimvira ndetse no kuzindi bibe harahungabanye uruja n'uruza bika bari abantu bari harya mwebwe mu bita abantu abakongomani cyangwa nabo mu kindi gihugu bajya bahungabanye hajya ku mupaka Gatumba bituma uruja n'uruza rutamera neza. Mbega hamwe kuguma hajya muriteguye kuvugana nabo kugira ngo ujye mu Rwanda ukora neza uko wari usanzwe ukora? Murakoze cyane nikongera ko kandi mugabo bitari kubona ntashyirekeje. Murakoze cyane ko munyonge y'ijambo. Kuva hafashwe hatanguye manda iyi turimo harakuweho inzego zimwe zarwanya ibiturire nka brigade irwanya ibiturire na cour anti-corruption, mbere na ministère ya bonne gouvernance iravuga yuko muvyifatiye mu ntoki. Mbega kuva mubifashe mu ntoki nahe igiturire cariwe rwose ni mbere canke n'ubu? Murakoze. Ijambo nitwa Ivan Akimana abanyamakuru Ikiriho, baje kubipfuriza mwaka mushasha ndetse n'abanyamahanga bose bari mu gihugu ndetse no mu bindi bihugu. Ikibazo canje mu mbono kazoza 2040 2060 mu mapiriye atanu harimo ntitubona ahantu harimo ibijanye cyo twovuga ubuhinga bw'abwenge, cyo twovuga intelligence artificielle. Uno munsi tubona yuko ibihugu biri ku murindi munini cyane, tuko turaraba muri Amerika, muri Aziya,
turabona ibihugu biriko muri cyane kandi ejo tuzokwira tukuva dusanga muri iyo mbono kazoza batabishize ugasanga biriko biratugora niko guhamvya ivyo bindi bihugu mu gihe iyo tuvuze intelligence artificielle benshi babona ChatGPT mwose ijya gusa rero n'ibindi hari igikorwa turiko turakora sanzwe ndongo association de jeunes burundaises pour association de jeunes burundaises pour l'innovation et la promotion de l'intelligence artificielle twariko turasesangura turagusanga mu mbono kazoza ko vyose tubiraba turiko turaraba twerekeza abantu twasanze bitariko biraboneka neza ejo bishobora kuzotuma dushobora kuba frene mu gihugu cacu mu gihe ico kindi gisata tutariko turagikorera mu cyane mu ivyo bintu biriko biragira irevre ntibiri muri nitwovuga ngo ni simple technologie ngabo tuyibona mu enjeu de société mu gouvernance twebwe mu souveraineté nationale none hamwe ejo kuvuga muri kubutegetsi busanzwe murongo igihugu hamwe ico gisata nitwasanga turiko twitaha amavuka gusa two turabona ibindi bihugu biriko biratera imbere za Tanzania u Rwanda muri Maroc n'ibindi bihugu vyose murako ejo zokwino tuba dusanga mu Burundi kumbure kubera usanga hariho kwibagira ico gisata kiri muri vya technologie ikomeye cyane ejo zokwino tuba turasigara inyuma mbega mu mugambwe uko mutegekanye iki kugira ico kindi gisata kiboneka kumenga ni technologie iri ku muvuduko munini aho naho turavuga tuvuze ico mu guhereza tuvuga ibijyanye na ecosystem harimo muri ecosystem ya intelligence artificielle harimo ama infrastructure numérique harimo ama compétences harimo kandi nico tuvuga mu guhereza ico bakijanye hamwe n'amanuze hamwe n'amafinancement azoza muri ico gice rero mu guhereza nk'umugambi uri ku butegetsi mufise imbono ariko be kandi muriko muratwara igihugu gushika muri iyo myaka yose twashatse tubasabe ejo canke hirya ejo mudukundire nk'abavyeyi muturuke muri ivyo bihugu biriko biratera imbere tubazi ko umugambi wanyu ufitaniye imigenderanire myiza n'iyindi migambwe iri muri ico gihugu tuje kurahura ubwenge tuje kugira urugendo shuri kugira natwe mu rwaruka ejo tuzoshobore guherekeza iyo mbonoka tuzoturugwaruka ko turazi ko benshi muri bo bashobora kutazohashika kubera bakuze urwaruka ikibazo cya kabiri urwaruka rwakoze muri rusansuma nkuru y'abenegihugu uburaro uburimi n'ubworozi iheruka kuba mu kwezi kwa myandagaro muri 2024 bakoze iminsi irenga kuyo yari iri mu masezerano hareze iminsi 6 gushika no munsi aciye imyaka 2 turi muri 2026 mbega urwaruka ko bari batoye urwaruka rushika 15,000 mbega mu mugabo w'ubutegetsi ico kibazo nizo cyari ko kiri ico kibazo cyarabwa cyane n'umushikiranganje wa mbere ibintu by'umushikiranganje wa mbere mbega gushika no musi kugaruka kwakoze iyo rusansuma iyo minsi 6 barindiriye ko ushobora kwiba hembera nk'umugabo uri kutegetsi bitanga intumbero mbega muri budget canke ko mukorana neza n'abajejwe ayo mafaranga bayitege ko azoyaronka mbega yaronka azoronka ryari haraciye ikibazo cya nyuma haraciye imyaka 25 umugambi uri kubutegetsi CNDD-FDD umugambi mwiza cyane uno munsi muri 25 la loi sur la sponsoring n'ubu ntiratogwa turi mu gihugu aho twashoboye kugirirwa iteka abategetsi 5 bo mu gihugu bose noza ko turi Burundi gusa bashoboye kuba batwara imigwi turavuga kuri sogokuru wacu Petero Nkurunziza message Ngozi turavuga mu bwenge n'iteka mwaratwaye FFP muraja muri Sena n'umunsi muri mutsomabanga mu mugamba akomeye turavuga Edouard Duimana jo yari umuhuza yatwara Kayanza United turavuga Joseph Butore yatwaye Bumamuru ico gihe yari cegera abo sara bari bakomeye ico gihe uwanyuma yari Gasosi Dimo yatwaye Interstar abategetsi 5 bakomeye mu ntwaro ya CNDD-FDD gushika muri iryo tegeko la loi sur la sponsoring ritaraja habona mbega twizere ko mu gutsinda mu matora 96% ejo tuzogera hafi y'imyaka 30 iryo tegeko ritaraja habona mbwe mwavuze yuko na sport ari imwe mu vyotuma uno munsi dushobora kuzana no kwinjiza amahera y'agaciro murakoze murakoze cyane n'iteka nitwane gusenga lieve mu kinyamakuru Rejoignez hama nanje ndafise akabazo
gasa nako yaraje gushikiriza mugabo ndakagorora mu yindi ntumbero kandi ndanyarutsa ni kuri iki kijanye n'ubuhinga bwa none nouvelle technique d'information et de la communication mu Burundi pour être concret turamaranye imyaka itari mike ikibazo ca connexion internet na ico gisata ni kimwe mu bisata bijana cyane ni n'ubutunzi bw'igihugu mu kubuduza ngaha mweje kuvuga yuko ivy'amarezo social mapuyemwo ariko nkuko ndabivuze numva ko igisata gikomeye nashaka kubaza mufatanije n'ivyo kumbure uyu yaje gushikiriza politike y'umugambi CNDD-FDD mu bijanye n'ico gisata c'ubuhinga bwa none imeze gute twokwizera ko mu ruraje ushinga n'ikibazo ca connexion internet dufise ikibazo kigira kabiri ni ku byo mwavuze bijanye no guha akaryo abarundi bifuza kurwanira igihugu biciye muri ca gisirikare FRAD ngaha mwavuze yuko hari bimaze gutangura gukorwa nubwo amafoto ataraja habona aha nashaka gusaba umuco mbega vyatanguye ryari vyatanguye gute biriko bibera he ko umukuru w'igihugu yatubwiye yuko bigiye gutangura mu minsi ya vuba ikibazo ca nyuma ni ikibazo kijanye n'ivy'ubutunzi nk'uko hari abagiye bagaruka ko mwino minsi umushikiranganji bijejwe ageza iminsi ashikiriza ibitagenda neza ibintu vy'ubunyonyezi biba ariko mwebwe mu biganiro mwakoze imbere mwavuze yuko umugambi CNDD-FDD muhanura mukurikirana ibitandukanye harimo n'ivyo vy'ubutunzi bw'igihugu mbega none ko umengo ariko aravuga aratakamba ukamengo hari ubuzima ubunyonyezi bukabije mbega ntimugihanura vyoba vyagenze gute murakoze murakoze kundi jambo nitwa Ndayizeye Nadia muri radio na televiziyo by'igihugu nkaba naje ndabifurije umwaka mwiza wa 2026 ikibazo canje ni kuvyerekeye byo gupanga amazu ngaha mu gisagara ca Bujumbura mu gihe abafise amazu bapangishije baguma baduza ibiciro mumbure bikava ku bituma bitandukanye mbega umugambi CNDD-FDD ukora iki kugira iki kibazo gitorerwe inyishu narirya n'amatongo aguma aduza igiciro ku murindi munini murakoze nitwa Ikaze abakorera radio na televiziyo y'igihugu isi tubazo tubiri n'utundi tubiri twamoza nereye kutumoza nico mwishuye ku kijanye n'abasirikare bari muri Kongo mwavuze ko hari abavuyeyo kubera bagombye gukoreshwa amakosa barataha mu gihugu ariko mwemeye ko hari abandi bakiriyo mu nyishu yatanzwe n'umukuru w'ibiro bikuru vy'igisirikare cy'u Burundi yaravuze ko abasirikare b'u Burundi bavuye muri Kongo mu kubahiriza amasezerano yariko arasinywa i Washington mbega mwebwe kwemanga ko hari abasirikare b'u Burundi bakiri muri Kongo ntibingana n'uko mwemeye ko ayo masezerano ya Washington u Burundi buriko burayarengako kuko ni kubazo n'umumoza nakajanye n'ibitoro mu mwaka umwe ibiri itatu igihugu cy'u Burundi kimaze kiri mu ngorane y'ibitoro ikibazo cyagiye kigaruka kibituma bivuga ko ari amadevize mbega hamwe amadevize mu myaka itatu ine itanu iri imbere yo bataraboneka mu by'ukuri tuzoba tukiri mu kibazo cy'ibitoro nk'uko nkacingira nti mbega ko igihugu cy'u Burundi gifise abagenzi umuntu agirwa n'umugenzi n'umugambi CNDD-FDD turi ku butegetsi turizera ko ufise abagenzi mbega wa muco wo kwikora ku mugenzi kugira ngo agufashe mu bigoye mwebwe ntabwo mushobora kuba mu wiyumvira ikibazo twanje turi rero ni ku kijanye n'abakozi ba leta mu kiganiro umukuru w'igihugu aheruka kuremesha mu kurangiza umwaka mu kibazo bamubajije baramubajije ikibazo c'abakozi ba leta bariko barata ubuzi ku bwinshi mu nyishu y'isho yaravuze yuko ngo abariko barata akazi ego ari abantu badakunda igihugu mbega namwe umugambwe nuko mwoba mubibona narijya impamvu ituma bagenda
bavuga bati nagahemo kataniwe n'ubuzima bw'uno munsi na canjana ariko ko umukuru w'igihugu atwibutsa ko abakozi ba leta arabikorera. Hanyuma kandi kabazo nakajanye ni nuko ibanki nkuru y'igihugu eruka kwemera ko abaja kurangura mu Bushinwa bashobora gukoresha amafaranga yo mu Bushinwa amayuan. Mbega byo wazazanye kurusha kahe mu gihe ugiye ku isoko nta kintu na kimwe kigeze gikoroka igiciro. Mbega iyo ngingo ntiyoba yorohereje abadandaza bikorera urudandazwa. Akabazo ka nyuma murantungana nabuze kunse tubiri, nashaka kubaza mbega mwebwe murumviriza ibivugwa n'amasosiyete civile kubera ivyo bavuga kenshi bavuga ku vy'ubutunzi fashe nka parseme canke Oricom, ntabwo twigera twumva umuntu wo muri leta avuga ati ku kintu cyavuze na Faustin canke Gabriel Rusiri ukuri nuko. Mbega mwabumviriza canke n'abantu baraho bivugana ibyabo gusa bikanena murakoze. Murakoze cyane. Nanjye ku mazina nitwa Eric Ndabaneza, nkorera radio Révérien akabazo kamwe. Haheze amezi turi mu ntunganya nshasha y'intara ndetse n'amakomine. Uburundi bwo twagwa hisunzwe intara zitanu n'amakomine 42. Mbega nk'umugambwe CNDD-FDD abanywanyi b'umugambwe mw'ibi bihe iyo misi tumaze turi mu ntunganya nshasha byaba bimeze gute? Baramaze kuba biyumva mu ntunganya nshasha canke byifashe gute? Mbega mu bijanye no guterera haba mu bikorwa by'iterambere byo mu mugambi ndetse n'ivy'igihugu byaba byifashe gute? Umusaruro umeze gute? Mbega mu gihe umusaruro udashimishije mutegekanye iki? Akabazo kanje ntabwo murakoze. Ego murakoze ku mwanya. Jewe nitwa Seimana Stefan, iserukiye ikinyamakuru Isanamu Media. Akabazo kanje ka mbere, umuganga CNDD barafise Isanamu Media. Ego umuganga CNDD barafise umugambi mwise turere Burundi, aho biboneka ko muri komora gomba ko ibibondo by'u Burundi bikurana imico n'imigenzo by'u Burundi. Ariko nk'uko biboneka nta bigo cyangwa amasantere ashobora kubera ibikino mparamico n'ibihari biri ku rugero rutoya nk'abitwa umunyinya cyangwa izuba, mu gihe n'ikigo cyahahora Palais des Arts et de la Culture ubu kirimo akaguriro k'ibihingurwa mu Burundi, ubunywero, obere n'ibindi. Muri CNDD barategekanya shingwaho ry'ibyo bigo. Umugambi CNDD urafise umugambi mwisi turere Burundi, aho biboneka ko uri kumuragomba ko ibibondo by'u Burundi bikurana imico n'imigenzo by'u Burundi. Ariko nk'uko biboneka nta bigo cyangwa amasantere culturel ashobora kubera ibikino mparamico n'ibihari n'amashyirahamwe ahari biboneka yuko biri ku rugero ruto nk'abitwa umunyinya cyangwa izuba, mu gihe n'ikigo cy'aho Palais des Arts et de la Culture ubu kirimo akaguriro k'ibihingurwa mu Burundi, ubunywero n'uburiro, obere n'ibindi. Muri CNDD barategekanya gushigwaho ry'ibyo bigo. Akabazo ka kabiri, umugambi CNDD urarangije imyaka 20 uri ku butegetsi. Hari ibyarangutse ku ngore n'ibyagoranye kuko ingore rigura abagabo n'abagore. Mbere dufatiye ku manota kwijana, umugambi CNDD mubona ukwiriye amanota angahe? Muri iyo myaka 20 hari kumwe n'iyindi migambi mu kurongora igihugu, ariko ubu muyobozi gutsinda impaka nakahita bijya kubona umugambi CNDD uri gutanga igihugu wonyine. Akabazo ka gatatu, akabazo ka nyuma, turabona umugambi CNDD hari umuhari witwa ibiswi by'inkono. Turabona igisata cy'abana bitwa ibiswi by'inkono. Turabona barigisha gukunda igihugu n'umugambi kuva bakiri bato. Tugiye muri kahise turabona harigeze kuba umuhari bitwa abapionye wakomoka ku mugambi icono, nawo nyine biboneka ko bigishwa nk'ibyo nyine mbere no mu gitabo cyo mu isomero mu myaka y'intango harimo igisomo kivuga nk'ibyo sinzi ko kirimo. Mbega abavuga ko ari yanzu nyine mu icupa rishasha mubabihenze.
sinkoza aba bapiyoni ba kera bavuga yuko ari ya nzoga nyine mu icupa rishasha ubabiyanze Nitwa Révérien muri radio televiziyo isanganiro ubwambere nashaka nakwifurize umwaka mushasha y'iteka ndabakumwe bagamwese maje gukurikira kino kiganiro nashaka gusaba imbabazi ngo bagaruka kuza sport mu kiganiro muruka kuduha tube tukora muzingino makamba sinabase umwanya wo kubaza nashaka ndababaze mwatubwiye uko ibikorwa byo kubaka stade Ntwari arizo mwashizemo ingufu cyane bica bituma umugise cy'igihugu intamba mu rugamba udahabwa ingufu ari nazo zatumye utigenjeje neza muri zino nkino bahoramo mbega n'iki mwabwiye gufasha kugira ngo turabe yuko byateka amateka mu Burundi muri 2019 turishika ko kwisunze ihangiro y'umumenyereza yuko muri 2019 mu mwaka uzokurikira azotwara muri kandi hama kujanye na stade Ntwari n'uwari arongoye umugwi kubaka kijya kibuga ubwa mbere abanyagisagara turabashimira cyane ko mwatugarukanye kuri stade nyuma y'imyaka 4 inkino zibera hanze twakengurutse cyane gose hama turashaka kubabaza rero mbega kijya kibuga cyo cyatwaye uburyo bungana gute mu kucubaka hanyuma hari n'utuntu tutakorwa nk'aho dukorera mu gutangaza inkino arashushe cyane bituma dushuhirwa sinzi ko mwamutegekanya kuzo dushira maklimatizer kugira dukore tworohewe hanyuma ikindi naco nyine iteka kubijanye n'abasigaye bakota ikibuga bakakira inkino hari abarenga amategeko twarabonye urukino umugwi wa vision sinuko umugwi bariko barakira kijya kibanza abamenyesha makuru baje kwinjiriramo hacamo abantu kandi benshi bavuga ati abamenyesha makuru nibahishe nta burenganzira bafise guca nk'ahantu turabona kandi muri ya zone ya media iyo ariko arabinkino abantu baza kwiyicara atari abajournaliste mbega ivyo bibandanije niyo bonye ijya komite akafijeje kusuzuma bazobava babikorera tugasanga barafatiye ibihano mu gihe twe twakengutse ko twagarutse kuri stade murakoze murakoze ku bibazo byiza mubajije tangurire kuri wa papa waso niwe yatangwe me kugwanya kujya ibiturire bo ibintu byongaruka ko cyane akarusho karabaho imyaka 5 tayitoro ifumbire imigenderanire uvira bo ibi kugwanya ibiturire natishura rimwe cyakindi bavuga ca cinzego zaciye zivaho je nagomba babwire yuko hariho amelioration nini harabaye intambwe ikomeye 2010 niho mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yavuze ati tolerance zero byarabandanije twaje dubikorera ko mu mugambwe je ne komiseri mukuru ubuza bw'umugambwe ubuzima n'ibintu byose bavuze ubuza bw'umugambwe abeza ababi abasuma abatiba byose twarabikorera ko mugabo ubu turavye aho tugeze na nyecyo mukuru w'igihugu na programa ya budget program kabisa ugoma nagende kuzana ati ngaha byakozetse muzosanga ari ikintu kimwe cyahindutse hariho n'ibyatumye bamwe bashavura bakavuga nabi inzego kubera babuze ngende banyotora ibi rero byuganye igiturire by'inzego tobira yuko ubu bigiye mu ntara tugiye gukorerayo naho nyene munazi ko bigiye byaduze byose amafaranga yaduze agiye kuja mu ntara no makomine naho tugiye kubasangayo dukurikirane nico gituma twebwe ku rwego rw'umugambwe amaseminaire yo gukurikirana ingene leta ikora n'ingene twebwe bashira mu ngiro iby'umugambi wipfuza tuguma tuyagira menshi no muri uyu mwaka bari menshi cyane hanyuma ibi by'ifumbire by'ikitoro sinabigaruka kuko ni ibibazo bisanzwe ifumbire gukena bavuze bati umwaka wa Kenya
bakavuga ati umwaka uzi twararengeje nico gitondo mugende murabe sinzi ko muja kuri tele muragenda murabe heshi urashobora gusanga naho itaje neza imirima isa neza kubera iki hari ifumbire yigeze kwinjira nyinshi bashobora ibika bene gihugu erega nuko nyene abantu bakenera gusa aho bakura umuntu ku kajambo yavuze mugabo ugiye kuraba ku vy'ifumbire hariho bamwe bamwe barabika n'umuhira ugasanga imirima iratoje nuko nta abaje Gitega canke abaja mu ntara zose muzoze munaza munafotora muvuge muti none muce muhagarara ati wewe warose ifumbire uyu mwaka azokubwira ati jewe naka niwe yarose je sinarose we ko bisa neza ati hariya ko nari nabikiye nico gituma burya dukuyemwo ukuri none dukuyemwo ibi byo ku umuntu ukaja mu bintu gusa byo gutega umutego byo kubaza akantu bigorana sino ndabona yuko kuja umufumbire yego haba harimo utugorane duto mugabo si ibintu vyotuma ifumbire ija mu kanwa ka misi yose ku muntu sibyo imigenderanire imeze neza ibi vya Uvira semo 23 n'u Rwanda bakakuza mararondera icongereza n'igiswahili muteragino mizi tavuga mugomba kwivugisha icongereza muri abarundi ni ibintu bisanzwe umupaka wugawe ucokugurirwa rimwe n'u Rwanda ikibazo ni kimwe ntimuze muravuga ngo ngire ijo negative Uvira nimba abanyarwanda bahafashe baje bavuze bati turaviyora amasezerano ya Washington bakazi Uvira hugagwa nk'Gasenyi hugagwa nk'Ukuruhwa ntimuze muravuga ngo ngire ijo nzoje Uvira gukora iki uragenda urondera indege bashira aeroport mu Bujumbura mugende hejuru Tanganyika mugaruke mugwe haje igihugu kirakingirwa ku ngingo zose zishoboka Nuko murafata ibintu binegwe kirakingirwa gusubiza cyabaza amasezerano avuga iki mbega vipi kiturabaza nese Amerika bivuze ngo amasezerano cyo yahagarari turayibaza mwebwe vipi mwazige mwavuze amasezerano abiwacu bavuye kubera amasezerano mwasizeko ko twese tugomba gutera ingorane ku isi ubururi singorane ku isi oya ubururi singorane buri bubi ingorane bavuze bati twaze ko amasezerano turemeye mugari ibyazinda iyo ndabaga bizovana ingingo zindi zashobora gufatwa Amerika muga bivuze iti byananiye ibyo navuze nakarariye byananiye ni mwibeko cyatumenye nyine bipanze kandi bizomera neza hanyuma nabonye ifumbire yagumye garuka Mathias Icyo tuko turakora ibi by'ifumbire byo kuvuga ati byarengeze ko ibiki nibisanzwe kimuganda kumazi kubera iki kibajijwe umwaka kindazi ko kuva ndi president wa Sena cyangwa ndi no muri imyaka 2020 umwavu wamye urengako kuraba neza icyo bagomba nga umwavu wamye urengako kandi mumenye yuko ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi twatubufashe n'ubu bwarasabwe yuko bumenya abarimyi mu gihugu ni gikoko kibandanya twe baradusabye renfort cyo gitwa twavuze tuti mu vyigwa tuko turatanga n'ingene umuntu atwara twaragiye mu Bushinwa turagendera umutuma w'Ubushinwa n'upanze ingene bapanga mu Bushinwa sinzi aho twari kumwe ngaha mugabo ndazi ko SP utanyerera twari kumwe hariho twajanye mu Bushinwa kugendera na Sylvia twari kumwe twaragendera umukuru w'umutumba
nicyo tuba tujemo natwe kugira ngo umukuru w'umutumba abo umukuru w'umutumba mu mugabo n'uwo mu gihugu babiri bakore ku buryo aribo basaba umwavu ukora ku mutumba. Ni kuvuga kandika ndi kuri yo ku mutumba wa Sampeke yari azorima hegitari imwe nkandikishe hegitari nzorima bagaca bamenya imbura totahaza n'ibiki nzokenera. Hama kagenda kuri niyo ndiko Evariste petit frère bakavuga bati nawe azokenera ibi. Bakagenda umutumba wose batuvuga uti twege umutumba dukomanze apana umuntu uzokomanda. Nivyo tukeneye hazohora komanda umutumba. Muri cyo gihe rero niho tuzoca tumenya tuti ko mu mugambo turafise umugambi uko n'umutumba wose tumenye ubutunzi ufise kugira tuvuge tuti nkuko bavuga ati ibihugu biteye imbere bakavuga bati igihugu cy'Ubuyapani gateye imbere cya igihugu cya Vietnam kugira 20 kw'izi mu gutera imbere tuje tuvuga tuti umutumba uyu urateye imbere gusumburiya mugabe bizosaba yuko umutumba ugutwara umutumba wa mugambo cyangwa mu gihugu ababizi abazi byose nico gituma mu misiza ivyo bibazo gusa ndiko ndaraba icyatumye bavuga ngo umwavu wararenze ko bija mu majamo menshi bashobora kuvuga bati hajya ahantu kubera Burundi bufungura ifo kwataka ahavinja arega turazinanye twese ngaha ku isi bavuga bati hajya abarundi badasumira hanze ni kubiriki kubera umwavu ataki erega umwasarondera hajya nyine avuga ati hajya ntibagurira injya hanze twe nta turonka yabo batugurira injya tubatake ndazi iki icyo kintu no kucitondera uza gusanga byose bituruna oturi ico kuko umwavu kuva mu 2020 na kangahe umwavu urarenga ukamanuka ukaduga ukamanuka none iyo variation muri 2025 niho yokigira ingorane gusa ico ni kibazo cyo kwitondera. Hanyuma kiriho mbabarire mpavanda bicanga akarere ibihuhusi ubwira ikizina cishuye bakumya garukana ubvira kabiri ubvira jesina nimuse no kukibaza nababwiye ko Rwanda ntimwabonye umunsi bafata ubvira ko ari imodoka z'u Rwanda zazanye amavedete yo mu mazi ntimwabonye jeza mu 23 acha dashara Rwanda brigade anticorruption kinakivuze iture cariwe ava na byo bimeze gute napre sinze ko nabwira mugabo je ndazi yuko hakozwe ibishoka byose murazi ko mwabajije sinze karinga abajournaliste cyangwa abashinga amateka babajije ngo mbe stade yubatswe n'amahera avuye nta bantu bageze kwibaza nicyo rero ngiri yavuze ngo iki amahera yose asubira baratwaye abonetse tugora ikintu cy'abene gihugu biga byo byose no kubera tutagira amadetail ndazi ko yishyuye ati amahera abantu bazo bariba ari kuri konte zamuratora mwubaka ibintu by'abene gihugu. Urumva rero hariho icyakozwe na za programme za budget programme nababwira zatumye tukurikirana ko kera byari byoroshe gukura amahera kuri rubrique uyatwara ku yindi kugira ngo uyakoreshe nabi. Ikiriho intelligence artificielle nibaza yuko je ndazi yuko ico gisata kirimo none intelligence artificielle none mu ndero muri politiki muri ntuzeye none iterambere ry'ubuhinga none intelligence artificielle iterambere ry'ubuhinga none zose ntibirimo riga ntuba detaye byapiriye n'ibikuru bikuru genda detaye udetaye bizojamo byose je ndazi mu bana mfasha hanze hari uwa myende vuga ati nahejeje master muri intelligence artificielle ngoma ngire PhD ari muri Brazil nace namubwira nti tubandaniriza ko nabwiye abantu babijeje ntimurongira amahera mufashe birimo gusa detaye hamwe tutetaye tukinjira en profondeur tukadetaye akantu kose uzosanga birimo mugabo ugomba ko byaparesa kukadokima kanganuku igihe mbona kazoza tuyidevelopse no mu 2006
niyo nka ngira ngo nyeshoro yarabwiye ati mu mugabo se ndezo ko ariga urugo gwifashe zorumeze gute tukavuga tuti urugo gwifashe zorumeze uko mbe umutima wifashe uzomeze gute ko tuvuga igihugu erega n'umutima turaje gutangurirako nese ikindi gitabo je ndafise fondation Pax Burundi muga muri fondation ndazi ko ariko ategura fondation mu Burundi bwifashe na fondation mu Burundi buteye imbere izo bikoye ko nibihe bikorwa twokora kugira ngo dushigikire iyo politiki namo rero mu mwege mujeje kumenyesha amakuru cyane muri mu bindi bisata sinzi ije ari byo umwe wese aravuga ati mbega mu Burundi bwifashe kamera ziba zimeze gute reka kamera ngizo hariho kamera ntarabona mu Burundi jewe kamera ibimeze gute ifo urabona ngo uje nkene publicité ndabona ndayikoresha bavuga no mu Burundi bakoresha publicité bakazana umuntu muri 3D hariho umuntu azava mu gicu akaza nyene yahumaganye agacika ngaha agaca je nabuze ndabikoresha muga nagiye muri Korea bo burumva bageze mu gihugu giteye imbere barakwereka umuntu akaza anganuko hamagashika yakuze uko ashika ngaha rero agacapanga byose nkubye navuze nti nza kabo n'umungirire nkuru nziza avuye mu bicu nko mu ijuru akaza kuraba ku isi gene tumerewe agashitse akavuga ngo ngo ndabona ko mu gipanze agasubira n'akarorero mugabo ni murabishikako urumva ibyo byose ni imbono tukeneye yuko twugira none ntaza ariko araguruka none mu gihe ntari y'abamarayika akaza guruka ashitse ku isi agaca yambaye costume agacavuga ngo ngwidosi wayikoze nabi iyi wayikoze neza ngo mugabo ndabona ko biraza agaca yicomekera si sawa none nkaho bukabipanga neza publicité zimeze neza rero byose nibaza ko birimwo gusa kudetaya amadetaye ni yabuze rero mu madetaye bimwe usanga biri munsi y'ibindi ku byose rero kwa paresa hejuru hanyuma buruse ngo bashaka twubagenda azavuga ngo ibihugu twebwe ku mwaka turagenda mugabo ibyo byamantuze uraze ko na wa muhungu mu Cibitoke yamuna ko mu Cibitoke yakora internet senkije yani DJ kugo wewe cyaranyaka gose gusoma nibi by'iwacu uje twe twamundira buruse mugabo imyaka baramwankira ko imyaka acanuka uwo bakorana ari hanze sindi igihugu yo kirondera twaramurungize tugenda udoriye ari muri Algeria genda urondere ibi bintu urumva bagize jengira nka 10 kuko uteresharje ururirimbo kuri wifi yabo rutangura kuririmba ugifyonda nta teresharje nibaho ni direct urumva mugaba cyabura security ntibashobora kwisekiriza ngo ntuyibe umwe batubwira ati kura muri izo wifi zanyu turakura mutadactiva ati shira muri wanje rero dushizemo ucyonza ruza muhanda yaririmba ataramucyonda mugabo rero bashagira ingorane zukurondera kusekiriza iyo wifi yabo urumva rero mvuze ngo genda hanze muze kubidoriya birabaho gusa ntiwovuga ngo ugende nkuko tugenda kwiga inisomene ivyo biragusaba kameme ko ni technique biragusaba kugenda ari nka seminaire de 6 mois ari nka recyclage de 3 mois 6 mois ivyo byoshoboka nibaza yuko babirondeye bo bishobora bo hanyuma ikindi naco rusansuma sinababwiye none umva rusansuma baregije imisi indwi mugabo ifumbire irenze ko imisi itoni imwe induru ibintu byose birashobora kurenga ni mucandike muzokibaze nikora akibaze mu nzego ababijeje cyarusasuma uwa kibajeje reka zozo kibaza nta nivyo nayibwumbe jewe ko ari imisi barengeje ko bakawutse abantu babijeje mucandike imyaka 200 ati ruwasi ro sponsoring none gashaha kugira niwe worira nije norira jewe ndi muri byo rega ibyo yabajije natwe byo dufasha mu guteza imbere inyungu mugabo uko ni nkuko uvuga uti mbe kubera iki mu Burundi sponsoro y'intamba tutafise sponsoro ya Women League ni 20 millions
sponsor ya federation ni milioni 240 ya Brarudi iska mahera na egre y'ibikoresho milioni 800 mahera yobone yoteza imbere igihugu yoteza imbere inkino nimiburi ntamba twateza kubona zifise nka sponsor imyadi zitatu hamwe igitsindo kigura mu Tanzania bagura milioni 200 igitsindo cha Taifa Stars hajya muri Ikaze binjije bitatu babaha milioni 600 cash umva rero n'urugamba twigwana kandi rero nkaje kubera ndi mukuru nkaba ndi muri ivyo bintu ndarugwana nzi amikoro naho bijugariye kuko n'amasosiyete yiwacu si amasosiyete kugira ngo unakumubwire ngo mpimuriyaridi utangwa kuraba napana kwigira sindabibazwa ubuteza kumenya ngene abayeho byose ndabikurikirana ndaza kucishura ngeze no kuri cya kibazo cy'inguvu mu ntamba ndaza kucishura naho deni atari ngahani yateza ko ngaha internet twarakishikirije numvise muri rumitere bantelefona ngo munywanyi ngo internet ngo irakora neza neka kwivugisha ngaho mwadu ucanganije ko uraza wivugisha ko ntabanzi ngo niyo kuvuga nabi naravuganye n'umuyobozi wawe yuko bidapanze urumva rero rumitere ishobora kuba igeze ku banywanyi barenga miliyoni 5 tuko turabaza yuko ifise capacité y'abo bantu nico gituma mu gutegekanya Starlink yaraje naho itarakora neza ko yo yikoresha satellite direct mugabo ishobora kubizimvye sindabibaza mugabo hariho n'indi yitwa likamobile nibaza kizotangura vuba kugira ngo ize gusubirira basi kubera bona ntuzeye ona mobe iri febre sinzi ibyo ari byose sinzi kwazi marketing sinzi kwa bisingora ninki hanyuma hariho ime yakera yitwa rero yitwa mwihugu ekonete nayo nyene ni ngorane urumva rero nibaza yuko rumiteri shobora kubiri satire nabo toba babivuga bashaka ko bariko barazana ivyuma bishasha mugabo biraboneka yuko connection atari kirenga tuzogwana rero urugamba kugira ngo bigende neza wavuze ati Frade baratanguye kubera iki burya kutangura so abantu biruka mu yarabara bona gonda ninde kibajije so kwiruka mu yarabara bambaye ibyatsi negative hariho kurondera amatongo ibanza zokoreramo ibyo byaratanguye ndazi ko na twege twagiye mu gihugu kurondera ibanza zokoreramwo be nkuvuze ngo foroma abantu 10,000 waza ko basura mu yarabara borarahi ibyo ryo twatanguye kurondera amatongo atekararimwa bozo koreramwo nico bitano babwiye ntibyaratanguye ntibikenewe amafoto bihima procedure hama ibindi rero byo kumwege urumva muvuga gutangura hamubona abantu bose gifuwa wazi abahungu abakobwa nabo bambaye aga t-shirt bariko bariruka nivyo muvuga gutangura muga hariho les travaux préliminaires hariho ibikorwa vyibanze bitanga gukorwa muga ndazi ko bigeze kure umagiro wose ashobora guca baja ku kivi bo ivyo by'ubusuma bukabije ni kibazo cyo kwiga neza cyo gituma uri kurakora neza idosiye narigeze kubwira nabajya bamwamwe muvuga ngo société civile sinabwiye none ko mubivuga ku radio mutabishira inzego babijejwe twe twavuze ko mutwara umugamba muri ku butegetsi ko mutegera muduha muga muvugira ku radio mwibaza ko nyagi baca bagumuka bizani turabi yuko ibyo wavuze ari byo tugira analize tugire na enquête ega kuja kuvuga ngo urabona kandi hariho nabavuga bashavuye no ushavuzwa niki tulia hapa ni duniani leta hapa dukai harimu sina mbere ntavuze ngo kwiyeza ninde yamaje kwiyeza sinzi kariga ngo urabona ngo mwavuze ngo twiyeze none se uko amamuntu yiyeza muga bimenyekanye bisawa muga twebwe je vraiment ndumunyamanga mukuru nkubisiza amaso hirya no hino ibiko biragena neza nta muntu buri sato ibidahizwe haco kuba ariyo ende ukizi rero ico cukizana
cukizana rero bo muri ETNB yavuze ati gupanga amazu basha iki naco nishura ko nsabe mukidoriye abajejwe mu nyubako nta tegeko ryobaho none umuntu aduza bukeye ko bwije rego umuntu bije ashaka kuyipanga bivanye n'ingene wamubwiye none udugije amaca yakurahe murakibaza abayesene bati aha nta bushikiranganje namwe utagira umuntu aho bukukira ngaha nibaza ko icyo kintu mu kibaza kubera sinocishura kubera no kava nishura gasanga nishuriye nabi upanze cyangwa upangishije ko jewe simpanze kandi simpangishije urumva rero ngaho aho nara icyo kibazo navuze ni simpanze kandi simpangishije ngiye gupanga ndara muri hoteli tukavayo duhejeje aca nigiye turahezanye rero kibaze kubera urumva n'umugambwe bakibajije camucandika ibi by'ingabo za Kongo z'Uburundi ziri muri Kongo je mvuze ko ziriyo cyo zitariyo mu vyumve neza twige dufise amadokima atwemera kuja muri Kongo je amadokima ariho mvuga ko turiyo sinzi ko mu vyumva neza hariho amasezerano ariho none amasezerano ariho akavuga ati ariko wavuze ngo amasezerano y'Washington ngo none ngo hamwe zo zikiri muri Kongo ntiwabona amasezerano abuza Kongo mani kurasa reka ndababaza iyo masezerano ya Washington abwira ingabo za Kongo zihunge ngo zive muri Kongo ariko twebwe dufise amasezerano na Kongo turi nk'abakongomani sindi ko mu byumva neza urumva dufise amasezerano na leta ya Kongo ni kuvuga yuko reka bose bari bashonje muri Kongo sitwe tubatwara batwagwa na Kongo sindi ko byumvikana bishobora kuba biri fru mugabo nagomba kubwire yuko dufise amasezerano yuko dukorana amasezerano akiriho ni nkuko tubari turiyo amasezerano ariho mugabo kuvuga ati iyagise ko natwe turaraba kuko bavuga ati iyagise ko abarundi gusa je nibisanzwe mugabo amasezerano nuba ariho ninda zo yakura ko ari hagati ya leta zibiri kandi abakongomani barishimiye abarundi gose rero ku bice 90% je nari Kinshasa kuri stade de Martyrs nyinshi mukuru w'igihugu washitse muri stade de Martyrs ikinshasa wamwengo ni gitsindo cha Barcelone kuri ya stade yabo ya 70,000 personnes kwishimira ikintu umba rero amasezerano ariho n'utoba ariyo naho yogenda uwo munsi abari ya nordre kandi twebwe ry'amasezerano ya hariya Uburundi ntibuvugwamo kuko Uburundi ni Kongo muvyumve neza Uburundi ni Kongo bavuga abantu badakwiza baza guhunganya imbibe z'igihugu imigwi idapanze iri hariya umva rero ico ntimuze kurasira kuza murakibaza nuko tuye amasezerano dufise ngaha muhira ngaha mu biro n'amasezerano yuko Kongo ari muhira tunavuka tunazotaka tunavuka sio kinyume na sheria kihalali tugiye tugenda menya byose biranditse tuva ku telefone tuyibona kuje wangapi 5,000 tunaondoka hari bavuze ngo gitorongo bagenzi none uko amusega imisi yose bamu journaliste kibaza uco usega imisi yose none abagenzi bari chapa kazi dukore abane to gusega umuntu ashaka gufasha umunsi umwe
igitoro dukoresha ibihumbi 30 imiliyoni 30 z'amaritiro ku kwezi gwiza ibihumbi 2 60 miliyari y'amarundi ku kwezi none wocuza gusega ibihumbi 4 navuze fata imiliyoni 30 z'amaritiro kugwiza ibihumbi 4 ni 7 miliyari none wocusega kimisi ngaye ari none murakubwiye ati ndakudodesheje amezi 2 desa 40 miliyari ucuvuga ngo umudodesha ngo uri kibebe kumwe kidondera ibere yo yinyegeje rya mama yo hacu urubebe umubebe niwe kumaza kurondera mu muzi kwa mama y'ibere riri rekaje kare avuga mbashonje mama ibere chapa kazi je ibyo nabivuye mu byo guseka kwe kazima nabonye ko bishoboka ko twikukira ngabajya turi haje twaba tugira inama birashoboka rero ibyo guseka birashoboka none usuzege imisi yose kandi je ndagomba yuko umurundi wese aho kwigira umunyamahanga ubu umurundi original ubu umurundi wongaha mu gihugu cantari apana kwigira umunyamahanga ngo none ngo tuzongo ngo iyo myaka 3 isigaye yose uzongo zobaho kunyene genda mu ijuru ibi ngo guhinduka none ameze ntutakora wewe ku munsi utanga itoni zingana atanga itoni jana zo guhingura ku munsi naho nyene bariko baragwiza kugira bagwize 12 1200 tonnes par jour turibaza ko mwaka uza dushobora kuzishikako zo guhingura none yose amadovize azotuka turakora mugavuze ngo guseka abantu bose bavuga ngo azoduhasha urazora murasega ari wibaza yuko umufitiye ideni aha mu telefona ngo kakantu gutansunikiye akahe igasidruwa sidruwa uzibona umuntu mu telefoni ngo harakantu akahe ngo kamuhorongirira wabaye umugenzo we aya maboko yacu itugira ngo ngafyondeke dukeneye kwaba bana gufyondeka mu minwe amabavu chapa kazi abanyamurira binje amatinere kera bayimbisha amasipiri imashini zije vuba zibafasha natwe tugomba badufashe tujyame twikangure je nawe yoro matara w'intara y'Amakamba niho hambere hari amashira hamwe afasha n'intara y'Amakamba ati wafatiye faundi za ntuze noveje kose noveje pour réfugiés hariyo za adra hari mu buntu bushika nka ubwiko bwa tia faundi bari bugashika 40 abanyamakamba n'ingene hamera ntarimo yakora ngo bagira neza nanye ndavuga nti jewe nankiri umusaya nankipa mu ishamba ndavuga nanje nzobirukana bukebuke umwe ku wundi uwa mbere ndamubwira wewe ntupanze nta mico n'imigenzo ukurikiza genda ngo duca twugarishira hamwe ca mujana uwundi wewe uri umugabo uzokoje imishatsi ugafunga nk'abagore ugatobora amatwi uri umugabo ondoka aca twanishira hamwe giwe bose ndabakoreye ko bose gushika bugare ubonye Amakamba nibo bambere beshejeho ibintu byo gusega tubihagarike chapa kazi twese ngaha umuntu wese uvuga tuti wewe uri kurakora iki ibi bintu byo kuvuga ngo ubuye sene sivyo dukeneye tanga karorero twese turi ku kivi mbere abanyamakamba nababwiye nti muri 2030 nzo gura indege kwiyemera gihe 2030 nzo gura indege ati anyamuzogora kamwe kagenda kuvumbika hasi ndabwira kajya kare ko butere sinzi ko nzogura ariko nabonye kwa 12 tonnes gwa 10500 kilo rulemeye dahendwa n'umuyaga niko nzogura ngaye ni 35 nguzoyakurahi nzonoma amavuka sivyo none espe wewe muri buhumuza we ntavyo zivyo nese bisi bihumbi cyane none kimwe cyane ibiramajana 2
ni miliyoni zingahe? Si 200. Kugwiza 2,000 ku kilo si 140. None imyaka 3 7 miliyari nzobona mu transisi. Reka basha reka imbona kazoza uragira imbono. Abana bavuga ngo matongo none ngo yakuye nagiye mu yatamira ntihari amabuye ni 20 metero amajana 3 kugira turonka amazi mu kuzimu. Ubu si irrigation se naza engineer muri South Africa imba ku metero amajana 3 duza amazi tuvomera turako bidashoboka kubera iki tuma tuvuga ngo tuje gusega umuntu uzosega 7 miliyari fois 12 1440 miliyari ni ndazoguha ayo mahera Ligani karikiri mandari 12 fois 12 égale 144 kisha ko yamazero yose miliyaridi 1,440 ninde yaguha uwo muntu wamukoreye iki? Apana ibyo kuvuga ngo bagenzi ugemura urwaka gusubiza urundi isi ugwagwa sibiseke byabiseke musishira mugiye gukwa negative ni miliyari 120 ku kwezi dukeneye k'igitoro cyugenda rero umubwira umuntu aza kwiguha abatakazi cyizira cyishura baracyishuye musanzwe twese kugira dutera imbere cyane mariko ndavuga mbega umwe wese arihere arigirisha retraite indani muri we ngo amenye cyari siko byumvikana wewe urinde kugira uwavanse kuri yisi uteza kumenya cyuri urinde wewe igigenda ugira umuherero muri wewe utangure wimenye jewe ndinde jewe ndi kuriyo nyene yigenga yirebanga yavukiye ku muragarazi ni giki cyanzanye ubujumbura ninde yanzanye iyi kuva ku muragarazi ushika ngaha utangwa kumenya uwuri utamenya uwuri nakanyene karagutwara n'umuyaga uhusha uragenda mugabo maze kumenya wewe kuri uwundi ko wewe wize hariho umwana atize wundi ubari miguru wazi anyugwa kuva mu gitondo saa 6 kubera icari kumugira we cagize wewe icari kumukorera ko cagize wewe utiyize nshobora ku avance iherero abi mbega hundi ndiho kubera nkaze mbe niba ufise umuvyeyi yishoboye kubera iki kubera avukanye kubera yavutse ari umwana w'Imana nawe uri umwana umwajwe basi w'umuntu utse hariya maze nicyo gituma bavuga bati utiyumviye nk'akarorero ifate gupfira igihugu muri Israeli itewe Abayisraeli ku isi yose baca bafunga amashakoshi bagasamuhira kugwanira igihugu murazodoriye hamwe igihe batewe Abayisraeli bose bari muri Amerika Latina bari hose bose ku aeroport gufunga imizigo kuja mu gihugu kigwanira bakazoshira ku kazi igihugu kiriho hari ibintu birebire utereza kumenya sinugiye umwe wese ngo ndigiriye uragiye ndahejeje amashuri ndigiriye nkuko umengo wayize ku buntu uragenda ngoje ngo duhembwa make none ko igihugu cyakwije kugira ngo wige ingene amahera aboneka yabonetse none ari igihugu kwigisha ngo kiguha akazi kikwigisha kugira ngo gifashe gutera intambwe urifanya wabikoze igihugu kurihira kuja guca PhD hanze kugira unze uyumvire mu kibanza cy'abanyagihugu benshi ibihumbi miliyoni 10 zitize kugira ngo nabo babone igihugu gisa neza giterina none barabikora abantu mugabe abonye mu Faransa $10,000 ku kwezi ngo ni ngiyo leta yacu ngo ihemba ngo ibihumbi 2 na wanka konka nyina ngo gwayohereshe ico kimenye utaramenya cyuri je mbona ngenda hamwe
benshi ntibagenda no kugira gukora hanze genda urabe usanga samedi baborewe bagize nte ugasanga ingorane kavuga uti none ya mahera nagira waje kuyaca kugira basuze gufasha hariya umva aha ni urugendo rurerure mugatwebwe ivyo tuko turakora dukosyantiza tubwira abantu tuti dukeneye iki niki niki hari bariko baravyumva hariho abahungu ngaha bari ku kazi bako biyumvira mbega ikinda gihindura gute mbega ikino gikora gute kugira kibe ciza umunsi vyagize uko baje muzobona bazonagaruka bazogaruka mugabo bakoze babandi bagumye biyumvira nyene gucyo hinduka umva rero kuri iki kibazo cyuko abantu bagenda baragenda bwana nena kivuze la fois passée nti tuzokwigisha benshi hama bagira batwara n'abasigara mugabo ugenda uteyizi wewe urashobora kugenda hariya hanze ugahembwa $10,000 akaguherana kuri lokenziye midi kwa 15 w'ukwezi akaba yaguherayo tanga urumenye icuri je nama ndiko navuga abantu tuzirikana ico turi hariya muhira narubatse hariho sandusa ndiko ndubaka n'ishuri nayitiriye kwishura ibintu nahora niba ndi umwana bone ndi umwana nagenda twege ntitwabika ibintu muhira ukagenda ahantu mu murima ugasanga ibiba arashide zimbuye tukatwihako ikibakure tukaja kwicara mu ishamba tukagitonora tukakijya ukasanga ahantu hari misigati ugaca bajya bose barakontribuye kugira ube mugabo shivuga ngo birabasha cyane cyemvuga ni basi kugira nanje ndasize mu ndumane kubera ntibuka umurima nahora nza kwibamwo reka nubake sande dosane ndayigire nzinza muzori mwivuza namwe mvuga muti wa mungu nawe twibibiyoba yatugarukiye kajayo handi tugiye turifata yuko umuntu yigenga aguruka agenda n'imiheza agenda nturonka genda babwije ukuri dushobora umubibi yatanze ikori kugira wige ugacumuta ukagenda uzungurukana n'abantu hariya iburaya gosha droite ufasha abandi nawe avuga ngo igihugu cacu nk'imyaka 60 maze twikukiye ngo nkabura n'umuti ndakubije ukuri nawe ntuyiza giko hajye umuntu baramusengera abutazi abantu bagusengera bati uwo mwana wa naka twe tuciga kera kubera abanyeshuri bari bwabegeje bagutwaza isakoshi twe twaragenda kilometero 30 kuza kuri imodoka baratanga abantu bagenda barakwakirira isakoshi ugiye kwishuri ugacuvuga ngo ntibarimwe rero muri wewe ukabona ko ukaze wenyene hariho umuntu yikorera isanduku kera n'amasakoshi niye bwaze twikorera isanduku c'ibiti sibyo kanuzi bagutwaza igisanduku c'igiti bagaca bapanga wo kundi mutumba akwakira ukagushyira kundi mutumba undi akakwakira gushaka ku ibisi ugasanga ugiye kuri ntuze kuri ibisi hari abantu 10 utazi bakurindiriye ngo tuva ngaha giye ugacungugwiza n'ubusa cyenda bagije ukuri ni bagenda ugaje ndazi imihezagiro ya mbere ni yabaje abantu bose bagufashije baje bakwita mu mwana baje kuvuga ngo umuvyeyi baje n'ubakazi kugena ninge nibisanzwe neje ngenda mu bihugu byose nta gihugu na kimwe ngenda South Africa nagenda abona n'abarundi Malawi nagenda abona n'abarundi Zambia nabonye n'abarundi Maroc nabonanye Algeria twarabonanye Egypte twarabonanye muri Yene nagiyeyo muri Chine nagiyeyo mu bihugu byose ngiye ndabaza abarundi mubayo gute umwenge w'inzu katubandanye berube amayuwa akarusho ukeneye umwimbu ku munsi umwe ntawe uzoronka ukarara uteye ibigori ukavuga ko kejo mu gitondo uzovyotsa ntawe uzoronka ndakubwije ukuri umunsi azovuga ati iyi programme turayemeye ukavuga uti nyereka rero umwimbu ubwo nyene ikintu cyose agitera n'ivyiyumviro birategwa aha tuko turateye ivyiyumviro bizokwimburwa mu myaka 20 mwe mwashaka kutavyumva kubera iki mwarakomantaye mugabo tubiteye mu myaka 20 umwimbu rero ucushika abantu bose utanyerera ngo ujya SP
yavuze yuko butanyira yifashe ari muri 2035 bibaza ko twabyibagiye. Abene gihugu urabona uti icyo bakeneye ni iki. Nagendeye abene mu mazone yose nashitse muri zone Ruhororo sanga abene gihugu saa 11 bose buzuye stade. Ndabaza none ko muzuye stade mvuye muri ajyari ngo twaje gufungura cha turanduruka saa 3 y'ijoro baheje gufungura ntibashe kuryama bacaca mu nama y'umunyamabanga mukuru kubera iki icyo bakeneye. Reka dutere ivyiyumviro vyiza tuzokwimbura imyaka 20 imyaka 5 nibona ari kure basha wewe ntumbaze twege twiha 5 itariki 15 zohimbaza imyaka 2 turi ku kipi 2027 imyaka 3 2028 imyaka 4 2029 uco mutubaza harabonetse umwimbo igitoro kiriho nisho uzonywa uzogira kizoba kiriho ndababwije ukuri kwasabye leta itworohereze gusa amavoka yacu ntazoba ingorane nkakoye kw'ibijumba kandi turabishima n'abandi bose bari ku kivibo bakama izindi kugira ivyizigiro kubona imbono nico ciza cyane umuntu azovuga ati ndubaka ihinguriro kuko umwimbo uriho ugiye tanzi toni 100 ku munsi babona imodoka nyinshi ubagize linye bavuze ko bagira linye zine ngaha Bujumbura ori Bujumbura si utanyera ateza kubaha amavoka n'abanyabujumbura ateza gutanga amavoka muri ize y'Ibujumbura kubera nawe batari kubaka yiwe na Gitega batari kubaka izine yiwe kandi mu myaka 2 izo izine zibazi ari nto cha twubaka izindi zitatu pare province kandi mu birijana nagoma mpumuriza bamwe bavuga ngo umwavu muvuga mutavuga twe tubandanya ku kivi nagomba babwire ko 90% dukoresha mu mavoka 90% cyo umwavu ubu dutanye toni 100 90% toni 90 n'umwavu nuvuga nitwagira ku miliyoni n'amatoni zadufise 900 toni z'umwavu naho bo abantu bozibira bakavuga bati twata ku mwavu ntimuwataka tuko turawukora mu mizi muzobona zanyabarega n'ibiti mwishamba zo bitabira bijya mikaratusi yose mubona mu mashamba zo yitabira zadufise intuze kubera n'imbono kandi y'umugambwe kandi baguma batarabwira ati ja ku kivi mugabo uko nabibwiye SP Burunga nuko nawe bahavuye bikubita gashi nari nababwiye nti iyi migambi tuko turakora izo havizana igihugu giciye ibice ibiri abatunzi n'abakene abatunzi kubera ko kivi abakene kubera bavuze ngo migambi nta kivzovamo Burunga barahinduye nango umwaka no baye bambe nene nabwiye ntivyo mwamenyeye uza muratwara igihugu imyaka 40 mugaca mwibaza yuko mugaca mwitwara nk'umwana yivengwesheje yacutse umwana yashutse ari yivengweshe akaza ari kumbagaza hasi ngo mama mwibuke kubera afisa kandi ka bebe ni ivyo mwivugisha mu matwa imyaka 40 birabasha abandi bari ku kivi niyo muzo abashoferi babonotanyerera ubara kubisagashi umva n'urugendo kandi tumeze neza rero aya mayuwa ntugire ngo batanguye biboneka vuba oya wewe go mbe mu Bushinwa ikintu cyotuma mu isoko ubona cyagabanutse kiva mu Bushinwa havayo ivyo kubaka vyinshi kandi babona ko ziko ziraduga ukeneye no kujya ku isoko je nibaza ko boshigikira ahubwo barimyi bagatanga kupunguza inge zikapunguka igiciro ubu haize imyaka nk'itatu ikiro c'ibigori kitarenga 2,000 ibiraya je nararimye ibiraya ndateba ndaheba nari mbitoni 100 bambira ngo ikiro ni 12 egre ndayihaba nfise abana bajana bidugaburira egre A egre B egre bakobwa pantere tigre n'abandi bavuga ati ntavyo two ukabaha imisi yose ya gatatu basi wapi nibihera umva rero nicyo gituma igikuru reka dufinance la agriculture tuyishire muri subvention abantu babeho barya kuko ufungura ibindi byose birizana abashinwa barigeze kugira ingorane y'inzara
barambwiye bati twe twarashavuye abanyaburaya aho kudufasha baradutwenga bari bakiri miliyoni 580 icyo gihe hatera inzara mu Bushinwa baramererwa n'abantu barapfa leta ikifata ingingo okay ibindi byose bibure haboneka ifungurwa n'impuzu gusa ibindi bizo none imfungwa zibonetse n'impuzu ko uburaye neza carota neza aharaye inzara urazi ko havyuka inzigo atanzigiye iri mu gihugu cyaho abantu bafunga ibintu bica biza ubwo nyene none abantu bose mu Burundi baraye bafunguye urazi ibihugu birira batafungura Mucyo gitabo tuvuga duti zamaraba neza barashaka kuvuga bati iki kumbe bariko barasotera kubuza abantu kurima kugira hatere inzara tuzobikorera ko navyo nyene twege ko nivo y'umugambwe ahubwo iyo haje ikintu tukabona catatse kwihemero dohe kuri pumo kugira ntuheme catumenya tuti hajya zibira tugiye kuzibira société civile ebana jewe rero nta mwanya nifitiye ukumviza abantu wazigira ibiganiro yavuze ngo société civile murayumviriza ngo parseme nande sinzi ubundi umuntu yavuze none jemba nibereye mu cendajuru gusiga bangazi hari ityazo hari ruguru imurungurira ntubazigaza imurungu none abo bantu je no bumviza muri kadiri jewe mbafise programme nziza y'umugambwe ingere dukora n'aba SN n'aba cadre d'appui tuti mukurikirane iyi programme kija mu ngiro none umuntu yironke financement y'abanyaburaya n'amahera kwese tutazi yakura twetwo bija ko gute yega rero n'ama société civile amwe kubera atavuze bibi adashobora kuronka ama financement yega ngaha turazi nani hari umuntu avuze ciza bamuvuma ati wakipfuye none ati ntuzwe no kuzakuna mu maso bitubazi none twese bazajya umuntu ava kuvuga je nabaji none ko muba mubizi kuri ko mutabizana muca mugenda mukavuga muti ikiganiro isi rasha isi isha wapi isi imaze imyaka miliyardi twe muri geology twize yuko kuva isi remwe nyabari miliyardi 70 ama miliyardi x isi riho kutabizana ngo ndabikorereko mvuge nti komisiyo yigena murabe aha bashaka ko babivye kubera ko prefera kuza kubivuga ku radio wibaza yuko abanyagihugu bogumuka bashaka kubira ati aho bawukaranga twari musi y'urujo ega turaganira kiravye nizana amadosi hama muzoze muraza muvuga muti wasanze ari gute oya nasanze wihenze ikisico mugabo kubera bisabwa yuko babivuga bivanye n'amafinansimiyo yavuye bashabavuga baprefera kubivuga ko babiha ubijejwe jebe ni yunda bakunda abanyege barambye bati aka kantu kameze nabi SG ni asante ni uzombaza mu ndwi zibiri direct kubera abanyagihugu n'abapatriote bavuga bati tubwira kugira bihinduke ntituvuga kugira twiyerekane oya baratelefona bagira abene gihugu gusa ubona nishyuye nabi n'umuntu yangiye ngurazibira SG ntibiki ngo reka komine yacu bagoye umukiriya rugamba mama wawe n'umugabo hari abantu banjusha ngo nzibire kugira ikomine ntitwagwe n'umugore umbaze ndababaza rero ko bavutse ku mugabo abo ndabishura nabi mugabandi bose barambiye bati akanaka rero tuva he ba bantu mwavuga nico jewe nta ninguvu no bishiramwo kubera ubikeneye ko uronka hagihinduka bijane
naho urukumvira nejo naho boca baja ku maradiyo bakavuga ndabwira nti jewe sinumviriza vuza ingoma shiramwe intuze nga chapa kazi badirisha manda kumo kukivi nico gituma rero yavuze ati mbe murabumviriza je ndamumviriza sinzi nkabo nkabo numviriza amwe sinzi nkuyo mugabo baraza mu nama tukavugana abantu bose twicaranye bavuze ati kumbe nitwa tuzi n'ibyo ari byo n'ibyo nyene mu banyuma rero kandi muce muheza ibiswi by'inkona jerereka guteranya ibintu vya kera n'ivyo horazana ibintu by'abajerere iyo bayiprona itwara iyo iprona itwara neza ntitwice ibigitwara igihugu iyo iprona itwara neza ntitwice ibigitwara igihugu n'abasisiye mu Tanzania kuva 60 nitwara igihugu mugabo bwicanyi wofashe abantu ukingira urekuriyemwo haba soda jamwo pakira abantu mu kamyo runda mu kinogo shirako bidozeri babona higa nuko nyine umuntu azarahora jeno babwiye ni umuntu wese azokwifuta kuvyo yakoze ubu turi muri 2025 imyaka 60 n'ingana n'itanu 63 twikukiye iprone bigitwara igihugu abarundi abari bagoye ubaha amahoro bakikorera ibindi mugabo uvuze ngo urabakuzako wegeranya abantu bose abagabo bose wegeranya urazi ko imyaka 48 hasigaye abagore gusa n'abana abagabo bose babishe je nagiyeyo twicaye mu mazone ngo rega abagabo bose baje vuba ngo twari tubebe 8 amose zakoroka rero ntugereranye ivyo izise yiba tuyita ancien systeme niko tuyita igihugu gipanze abantu bakiberaho neza mu mahoro n'umutekano ukabwira ati urime wembure uvyaruheke imana guhezagiye abarundi sabatagatifu sino iprone niyo yikwiye ku butegetsi niyo yajya byonze ntuze kuzana n'ivya jerere ngo ndidiridiri ndumwana badasigana nasa oya ntabya diridiri ngaho kandi yakaririmba kuvuga ngo ndidiridiri ndumwana badasigana ni muto sindi gitege ngo nyombo ngo mwumva hasi bavuga iyo ariko bakurikiza tumifika mbali je umunsi umwe nabajije mama iri zina rya Révérien arikuye niko ndabaza amazina yaje yavuye kuko je sinumva nitwa izina ritagira nisiguro acambwira ngo niso wanyu yari kwisi namaze arihe ngo yarapfuye 72 none yapfuye atavyaye ngo abana biwe n'abazungu kumbe ari umuzungu kazi babyaranye yari yarongoye yatwaye abana aha ndafise abazungu tuvukana umuhungu mukuru turangana umukobwa mukurikira wewe naruza n'amadokima muri fonction publique nabuze amadokima yiwe umukobwa kuko kagera ka bebe kakivuka baba muri Burundi Palace Hotel hati ya mu hotel yarakazi yarafise master muri chimie analytique yize muri Leningrad Université de Leningrad mu Burusiya urumva rero ibi bya kahise bya iprone musoso kubizana no mu matora mwarabunye iprona kuri katayitoye bavuze umukuru wa iprona yagiye muri Rumonge ngo ari mu Rumonge avuga ngo ashikiye abapuciste ntaco bapfa we ntaco mupfa yarose ubusa uracenda bene igihugu twamaze kwevoriwa tuvuga tuti uciyumvira wese tumukonjege verbe nawe gatuvuga ngo jewe ngo ndavyo ndabishigikiye kubera yakari bavuga ngo yakari yanigirana rero twebwe ntibisa ibisi by'inkona oye turabipanga neza jewe makamba afise 12,000 nankata kaise umugambo sende fudete bajya baza kuri nkuru za kapu ni 12,000 ubu rero mu gihugu cyose twavuze byose narabemereye mbere na ikipema zo kutangura
muri fondation intara yose 2,000 abandi 2,000 bambaye neza ibirato vyiza amasokisi meza amapantaro amakola ama-t-shirt amakefe bitegure kuba bakuru gutwara igihugu kukigwanira ari abantu biteka pana ku muntu mufata yuko umusanga kuyora barango ngo raba ngo rikoga ngo ntunyegere waramugize mwiza rama hadi umuntu umugize mwiza yo kwanga rero ni ibintu bisasha za filozofi ngaho nta ma filozofi yoya twege n'ibintu VIP tubigisha urukundo gukundana kubaho neza kugira nte gushira imbere kubaha abavyeyi gukerebuka kumenya igihugu icari cyo kwigwanira byose byo twigisha CCM ndakunda kuja muri Tanzania ndababwira nti cyo twaganira na president Mukapa sireka ndabireke kuvuga ibyo twavuga isanganiro sport stade Intwari inguvu mu ntamba stade Intwari ndaza kuraba nuko denatari ngahaba yaba impari naheruka ari mu 25 miliyari mugari baza kozika 30 Zeshika 30 uko buryo uko twari dutanguye siko twabandanije buryo twari twatanguye tuguma kubaka kantu diligence gashobora kwakira inkino mpuzamakungu gafise amayisikariye ajya yo hasi gusuku ariyo hijo ataye arimo hama turagenda turabihindura twari dufise abayenjeniyere 10 atakini bakora atari kudesigninga baronka muri FIFA baronka muri CAF ku munsi bagenda barabisubiramo ku munsi gushika haje kandi haratugoye kubera mu kuzimu hari ibumba hari ibishanga bimeze nk'ibumba ngira mwarabonye bijya parking yonyene shaka twamera meshi ndaza kuraba kuko twarinze gukurayo ibintu bimeze nk'ibumba tuzana amadeshe yo kuri muzazi bijya bibuye bijya bibi volume irenza 1 metre de hotel hajya muri parking honyene kuzunguruka hose tukurayo ivyondo tubita kubitariya tuzana ivyo ku muzazi turundayo kugira ngo ntihanyike umva rero kubera yubatswe ahantu hamize nabi mugabo ndibaza yuko ubutari twasavye imiliyardi 4 tuguhera heza hariho umuriyadi munini usukuri kuri banko yaduhaye amahere gutangura hamwe gushiraho ya tableau nini gushiramo climatiseur yabivuze sinzi babivuze yuko bashuhigwa hari ama climatiseur tuteza kuzana n'ibindi byose kugira ngo urabona nahajya akajya gadunguruka kujya kuri stade kayazira kujamwo tapis rouge si ya creativity kubera mu nyuma ikibuga baracaguye atletisme kirapfa sino tugitangura twaze mu piste ya atletisme mugabo bazanjya mu musezero mushashi bace dusanga batwaye hanini kubera irrigation ajya amazi mubona ayivomera ari automatique ajya ntiratekanijwe mugabo cavuga bati iyi gazo itavomewe ice yononekara rero baca dutwara espace gucishamwo amazi bayitwaye ikituma piste ya atletisme ibanto nico gituma mugabo twaraguze ibikoresho byo kwagira rouge kugira ngo bariko badefira nk'umwana premier juillet nta gutumurira nyene cyo mukuru w'igihugu ifoko baca kuri tapis rouge rero ako kariho rero amafaranga ashobora kuba ari nkayo hanyuma wavuze uti bizyo bose yakina bafata nabi naravyumvise abajournaliste bidoga mugabo urabona turacari muri ese nta ngorane turi muri ese iyo uvuga ko umunsi yegere yakina bagufashe nabi komite na cyane ikoranye ubunyene kuko twebwe mu byo tutandaza turadanza ama service nivyo ndazi ko mwavuze ngo twabigije kwambara ngo John ngo za egre noire cyaiza nkuru nziza nyine urubanza ni wapanga umwambaro tenue du jour tenue du jour ni n'urubanza kandi tuze turavamwo barabizi tubabwiye tuti uwo munsi mwambara uku nuku nyene nuzuti muri Kongo muzo kwambara umukuru w'igihugu ni t-shirt ni la coste rouge mutezo kuyambara abandi intara muza musuku abandi muza musuku abandi nivyo nyene tuvuze tuti abakaya rugamba mwara wabonye njya yejo twara batumyeko dukeneye ko umukaya rugamba wese yinjira azofise igitambara mu mutwe uko uragishiramwo barahata birajanye cyo gitambara cita barahata iraja mu mutwe cyangwa usibe urumva niyo tuko turaja nta bintu byo kuvuga ngo nuze wambaye butura
ndibuka harabaye assemblée générale ya basket kuri Jean Paul abantu baza muri assemblée générale bambaye mabutura assemblée générale bambaye ibutura ucumbira iyo twoja tuje nico gitwa muri football twavuze uti utambaye costume ntiwinjira muri assemblée générale winjira tera iteka ico ukora genda wamara ibutura kuri entraînement ku munsi wa match ugiye hariya kuri plage mugabo ati assemblée générale ya football ni costume VIP cushira ko rero biba biheze ushiramwo inguvu areka guhinduka ni ku nguvu dushiramo inguvu rero nahajya bijya by'abajournaliste barakimbwiye burya mwengo n'umunsi wa Vitaro umwengo harabaye ingorane umunsi Vitaro yakina nande naye oya Interstar barambwiye ko habaye ingorane kugora abajournaliste n'abafisa amabaje ngo ntiwarishe cyangwa sinzi byaje mugabo twibaza yuko ni petit à petit nico gituma twari twagombye ati turogaza match Bujumbura hanyuma vraiment ndishima Jendi yemera ko mfise aba professionnel umuntu wese aronka akazi muri Aigle Noir no muri fondation ubu tugomba byo kuri master nayo turengere aba lisansi rero hoja mu Burundi bifashe uri kwateranya indome zukunyegeza itike yo kwinjira kuri stade ubwidandaza reka ndabaza uje mu mbona kazoza kwiri ukinyegeza amatika 3 nguze kuyadandaza andeoro ya sirikwe ifuko ronde abantu VIP wowe hejuru rero ni byiza cyane kuri iyo kuri stade tuzobikorerako byose niko ndaraba ko ataco nibagiye nanyibutse ubuje hariho ibintu by'intuze bya mico kama ntabonye aho nabyanditse umuntu yabagije turero Burundi niko ndakirondera ati turero Burundi ndakibonye turero Burundi centre culturel bo ibi nagonda babwire ibintu byose bigiye mu komine ni kuvuga ikomine izosamara mu gupanga abantu bayo izosanga iri inyuma n'amakomine ntubona nk'ubu mumbabarire harabaye ikibazo cyo gushiraho abakozi mu mazone ushobora kuba ndakibagiye kubera mutakunda kuja ruguru hagiye abakozi mu mazone mugabo abakozi bagendaho bajaho bivuye hasi nuko bakavuga ati muri komine dukeneye muri zone dukeneye aba bagaca babura bagaca barondera abarimu abaganga bagaca bashiramwo mu makomine muga kandi baribagira yuko hejuru baje gupanga mu bushikiranganje hari abakozi ba leta bazosigara barengako batizo kumanuka mu ntara baje kuapanga hari bazorengako baca manuka mu makomine ikomine zaje gupanga baca bamanuka tena mu mazone yo biherera aho nyene kuko yepfo kumutuma ntawe bazokura mu izone ngo aje kumutumba oya kandi umuntu wese agumana uburyo yahora agira ibyo nyene ahora ahembwa arabigumana mugabe besho ntibatandukanya guhembwa ajya mahera uronka acangaye n'amaprime ugasanga nk'umudogiteri yavuye mu kuvura abantu yari afise nka prime y'umuriyoni n'umushahara dufata ibirake 4-5 agaca yibaza ko dutwara umuriyoni n'inusu oya utwara 4 kuko ujya miliyoni uzotwara n'umudogiteri yagusubiriye avura abantu ivyo ntibabitahuye cyo kimwe yarazi yuko ashitseyo agumana nakajya kantu kiwe kaka prime ni kuvura kuko kuvura baraguha prime kuko umuntu akize uburundi buca bwongereza umwimbo umuntu afite amagara meza arimboreza umwimbo nuko guprima nivyo rero byinshi nibaza rero ko bizokorwa mu ntara mu makomine yose sinzi ko ari ufise ikibazo kimwe canke bibiri sangapi ni saa 6 ibura iminota 20. Okay, hari hasigaye 20 mugani niyo turashaka kuyiheba kugira nanje nipange. Nagomba rero ndabashimire.
ibibazo ndashaka kuba navyishuye ko nigombeye akari inguvu ntangorane bijya bizokorerwako nayo babwiye nti inguvu nyinshi basize mu kubaka ikibuga kuko ntushobora gushira inguvu cyane mu mugwi utagira aho ukinira mu mugwi Tanzania ugakina wire banga rero twebwe bo cyangwa uzokimbaze kuri assemblée générale le 24 le 24 janvier twari kuba itariki 28 z'uku twaratoye mu ishami ry'umupira w'amaguru mugabo muri FIFA batubwiye bati mwebwe rero naho mwagize assemblée générale le 28 turavye umunsi mwayitumiye ko n'uyu munsi mugira sinzi ngene bagize bati hateza kubaho n'imiburi y'ukwezi basanga hari imisi bitabuze bacashije itariki 24 kwa gatandatu umukwa mbere mugabo no kubwira yuko naho ntari cyane mu mupira sindiyo je n'umuya politiki umbize ndi umuya politiki nk'ivyo wari kwibaza Manalex umbize mugasi no garana kwishyuye kuko n'umugambo twari igihugu umugambo bazwa byose n'abantu badapanze bose bazwa umugambo ingufu zo bizoboneka nico gituma nk'umukuru wishira hamwe president d'honneur basi reka mpindure mbe muri CNDFD nje muri federation nka president d'honneur tiko turakora icyo twakoze nuko duhejeje kubaka hariho ibikorwa bikibandanya mugabo n'ibitoyi nabijya byumba byo kuvuga cy'umupira zo bitanga babikoremmo amabiro mugabo arase ko tudandarizaho bavuze mu bigira amabiro utundi tuntu abagomba bazobe bariyandikisha mugabo muzorindire amabiro rero ko twabejeje turamaze kugira ama contact atari make je namaze kumobiliza imiliyoni amajana z'intamba andeworo y'ibindi byose sindana bitanga raporo namwe sindi ngenda bibabwiye mugara abantu bamaze kumbwira ati je nabwiye ndi intamba nizi wacu nizi gihugu muzishigikira miliyoni amajana ndamaze kuzibona mugana avuga nti ko tugize imana mu kwa gatatu bidukine mu kwa gatatu tuzokera mu kwicenda umengo kuri kane ikurikira eliminatoire tuzotubuza muri yardi n'inusu hafi tugoma twambara urwaga tuyarondere hanyuma tugura igitsindo tuti iki turakiguze ngaje dusaba abantu batwari bamenyereza intamba nabo barondera bakinyi baciruka bagikomeye abatama babareke baba bakoca turondera abahungu tubakuremwo abo twita double pumo bamwe bataruha nimba bikenewe tubirukane mu kwezi kwa gatandatu twabemereye ko bagira stage hanze tuzorondera nko muri Tanzania cyangwa muri Zanzibar bapfa bagendayo bagiri umugwi bawuforme neza bamara indwi zitatu bari kumwe batangure mu Burundi hamagende hanze kumenyerera muri Coupe du Monde ko Coupe du Monde mbe muri Amerika saa 9 y'umurango iba ari saa 10 minuit saa 8 y'ijoro baba bajyamye ku murango nta Coupe du Monde biriho bakora ku murango mu ijoro baramwa Coupe du Monde tudahama dupange neza umugwi wacu ukomere n'amaprime aboneke tuzoshiraho na konte umuntu wese kumuterera intamba ashireko nawe uzoshye kwihumbi 10 canke 5 namwebwe bagubye banga mwese tuvuze tuti twitera iteka muzoshire n'ibihumbi 5 igihumbi duke turagwira bivana niyo tugiye hapanze hata atakinogo kiriya atagisoko kiriyo kizekera yakorora aragwira aba SP muzoduterera mu ntamba ubwirira babura amatari intara yose vuga iti twe turatanze imiliyoni 100 ntizizobura mu ntara ni mu buri miliyoni 100 muvuze ngo tudushyikira intamba tuzogira konte tushireho na audit yayo nta mahera zosohoka uretse amaprime n'ayandi mahera kenewe urumva rero ni byiza cyane nagomba rero ndabashimira kiganiro cyagenze neza bimwe ndashobora muraza kuraba ibyo ntavuze neza mubikuremo hari abantu baza bararondera icyo umuntu avuze nabi kandi cyo gica kigira gishika kigira inguvu gusumba byiza yavuze turazinanye baravuga ati
kwaka gashobora kumuteranya n'uwundi muntu reka ndagakorereko muri besha ibihumbi 2026 nibikorwa amajambo make ibikorwa byinshi tukijeko amajambo make ibikorwa byinshi twebwe turi muri kampanye si kampanye y'amatora barayizi kampanye y'amezi 6 kuva 15 z'ukwezi 12 kuva 15 z'ukwezi kwa 6 ibikorwa byose nyamukuru twumvikanye na leta iseruke n'umushikiranganje wa mbere tugiye kubishira mu ngiro byose urudome ku rundi mu bisata binyuranye abantu tubakundisha ibikorwa bamenye yuko akuye bazobira ejo bazokihanagura mugabo byose nibikorwa abavuga amajambo nabo bane bavuga mugabo ujya amajambo adapanze urashobora kuyavuga gusanga abantu bakubona uko bigombeye je nako ndababwira abantu benshi dufashe nko muri imyaka 10 bagiye baravuga amajambo ubu bateye credibility mu wene gihugu hariho abandi bantu usanga bari kure bakavuga amajambo ya muhe ugasanga umuntu ariko akubwira ibintu ari kilometero 8,000 nivyo byabaye muri Tanzania hari abantu muri Amerika ba Tanzania bagumura abantu baje mu myerekano abantu baje mu myerekano kandi hariho n'abapfuye ugasanga umuvyereka baza ngo none mubaze papa wanyu mucaye mama wanyu yabagumura igihugu tezo kimenya ingene kibayeho ingene kimerewe ukavuga uti hajya ndaterera kugira kigororoke hajya ndagira iki kugira gene mugaka kagize umuntu aguhenda twega abanyagihugu twarugaye twaze ko parapluie rona nkavya biri bisama bya bindi bavuga mu asoda ngo bisama amabombe twarashize ku mutwe uvuze ntibakumviriza babaza bati kujya mwavuze ati ifumbire yaje babaza ati imivyaro yivuka yabonetse mu minsi yeze mu kwezi k'umunani kw'icenda no kw'icumi batubwiye bati turonderera amahera ya greffage kugerefa amavoka abanyagihugu babwiye ati turondera amahera ya greffage ibindi zovugana mu ndi 2029 tuzatumeze neza umva rero dushira imbere ibikorwa dukore kabisa yego mu gisagara birashobora uvuga uti nca nkora iki gabasha mugari byo ubura mugabo uzotera imbere na mu muzoronkako none nimbuye je ndoza kudetaya uradetaya uzurampa nanje ayo twavuganye nawe detaye utware yarengako twavuze amakoperative yo mu gisagara ko yipanga agatora ifu akagira amakoperative bahagira imigenderanire n'amakoperative ya ruguru kimbura ibuje muri gashobora amahera bavuganye ayarengako naye mugasha mu kiga cy'wanyu si ibintu twavuganye kuva kera n'ibindi rero bikorwa ntibibura yavuze ati gukoresha umutwe hari umuntu yakivuze ati gukoresha umutwe duhinyanyura tugirane turashima abantu benshi bari ku kivi kandi abajene benshi burya naho benshi batavuga bariko barakora kwera bariko barakora kandi ibintu by'iterambere hariho ibintu mutabajije bya internet bimwe bya YouTube ndahora kivuga n'umushikiranganje nibaza yuko mwakivuganye bariko ndera amategeko ngira mvuga sino kuvuga na siege kugira ngo abajene bakurikirwa cyane mugani muzoce muja mu bintu by'itera soni ngo boce mukurikirwa cyane oya hari abarondera abantu bakurikira bazanye ibintu by'ubuhimbire oya gira ibintu by'ibiganiro ibintu bipanze bagukurikire bari biyubaka ntibagukurikire bisambura basambura kazoza ibyo ni hagati yacu hariho abantu badandaza bari gusa bagize n'ibyo no wewe urondera ibiganiro by'iwawe narasabye abajournaliste b'abanaliste hari abanaliste ngaha ntihagire ibishobisho bijamwo piga ubumanaliste gushika abantu bakurondera nk'ubuje hari abantu ndondera nkavuga ati je ndakeneye unaka zoze hari umuprofesseur w'Kinshasa n'ubu ngo banzomuzane muri conference publique ujya hariho umudogiteri w'umu historien
umuhaya w'umutanzania ari Londres niko namurondera azi l'histoire de premier grarac azi byose ingene abazungu batugize byose hari abantu bitwa dararondera kubera iki ibiganiro batanga uvuga uti kiganiro turagikeneye abantu bari bazi kano kantu umva namwe ni murondere mu specialize mu tuntu analyste ariho n'abantu babisijwe igiyiza n'abantu kurikira ijwi je murambwira radio yiwanje nti rondera amajwi meza gira appel d'offre mu gihugu murondera amajwi yavuze ku radio bose bacha batanga kuzana ngo agomba avuge ngo reka twumvirize warabonye Adrien muri ninde atanga kuvuga ni international nuba naho yapfuye baracamukurikira baracamwigana amajwi yiteka ibyo byose tugabigira rero uyu mwaka wa 2026 tuwite mu mwaka w'ibikorwa byiteka hama ibiba muze murashishoza ntimuze muravuga ibitari byo turashimira bene igihugu benshi hari amagroupe menshi bakurikirana harimo n'amanalize urwanko rubibwa muteza kuba itara ry'akarere abarundi mu bitara ry'akarere ntimujyane nago abantu bose uramenya uti iki ni cyiza none ndagihindure gute bizokwizana bazovuga bati nakare yaravuze nigasi kera je ntangira analize mu myaka 10 heze mu 2014 15 je hari ibintu bagenda avuga bariko baranshusha kuri manda y'umukuru w'igihugu ndabwira nti ibyo muza muravuga ntitusaba gutetemeka ku bintu bito nk'ibyo hava ngo manda y'umukuru w'igihugu ugacubwira abantu ngo bajemera abantu ngo bicane none upfuye uramugarura canke iyo manda atayiyo uzo wa president uzomubajyari je mwinzo gituma ngo abanyamukiki n'abanyegenda ndabagende bavuze bati ni nkibi nyene badusukamwe mbega hoho atitoje twe tuzoba hari mu president azova muri imisi hari uzova mu igenda no n'umukiki babibwiye uko nyene haje nicyo gituma mwamamona niberayo ndabona ntuze ari ngaho wara umunyamabanga w'umugabo munna bikomeye yayivuga ati ibi bintu bariko mu mugamba je ni muhira mugana ugiye none ko mwankira nkuru nziza ngo ntayitoze manda ya gatatu none ujya mu muhungu wa nakaye ko kaminuza ninde yamwishe ni nkuru nziza yavuye ingozeza kumwisa ngaho si yicanye none basogokuru mu kubaraga bavuze ngo muzodohoneza buzukuru canga muka kerebuka murahona kandi muhonanye umuntu ari buraya akubwira ngo ndakurungiye $100 ngo gura grenade yugutera mwene wanyu none bantaye inka sinace nibera amafrizone 3 meza nubundi anywa amata ku mutima mwiza gusa n'ivyumviro ndabakonjiga vero bagaca bavuga ati birubaka kwe kandi nubu bambwiye bati ntuze kugira kampanye turagusubiza mu ndumane bari banyemeye 90 barose 88 n'ibice 6 komine yose mugamba ambwiye ati aya ntawe bagisha umuntu cyo yakoreye ntawe bagira ikiza yakoreye turasubiza mu ndumane tiwe watuguye ko mu magume mu 2015 2016 tusubiranyemwo tugirana ati wagumyuza bakubwiye banyita umunyamugamba jewe ngo aza kubiseba nkande no Burundi nta gusomera mu nduru ni perezida wa Sena neza kucayo tupangane twese tubwirane tuje ku kivi ubu rero bameze neza niteka rero umwe wese nakore igitumbereye ikimuhesha iteka genda kuna kuvuga ati ubakizina ryawe aho uri hose ubakizina naho uri mu banyagihugu batoyi jenga kina rako hajya turafise babibi bakurira mu mugabo bakimubona twese twarakwepa mu nzira ti wabonye bibi kubera ubuzi hacu yagiriza ucumukwepa kugira ntabwo ikinuma agukosora kuko umwana aregwa na bose umwana n'u Burundi umva rero umwe wese narondere kubaka izina kandi turyubatse twese ni ryo Burundi zo twubatse kuko azovuga ati mu Barundi bahe n'umutima mwiza bafise ururimi rwiza baritonda je hariho abantu kweri nkunda kuvuga nti zamura Barundi twasorore hari abantu bavuga igihugu neza ukazibona avuze ngo shango mu Burundi ngo hari abantu beza kweri
ariko naho yovuga ati hariho n'abakobwa beza ariko nta si kabi none akavuze si je sinabwiye komine Nyarusange mwebwe ndavye nyene murera abana nzobarondera abakwe sinabivuze none kumugaragara komine Nyarusange kwa bapenera twaragiye mu myaka 5 twasanze umwana yatwaye inda ari umwe mu myaka 5 sitekano na ikomine yose ugasanga mu myaka 5 umwana umwe yatwaye inda ahandi ugasanga ni madesa senkani mu myaka 5 ubu tugiye kubaza abanyagihanga bari ngaha komine Gihanga 0 umwaka weze 0 inda ubusa igihanga ningene hashubusha urumva tuko turagenda tuko turatera imbuto zizomera eje ivyamwa bizoboneka reka tubandanye nabi utinya ntiyumva amajambo genda bavuze ngo ibisubizo y'inkona genda babwira asha sinzogihagarika ico kintu sinacyo nzohagarika cyo ibisubizo y'inkona aya je mu 2012 ibihumbi 5 byasabye kuja mu gisoda ndabwira nti tangura meze amashuri ngo yanguzoca mu byingo uko tuduza amashuri menshi ngo niko agenda baki bavuga ngo uduje amashuri wasuzo office ngo ronderwa baki ngubandanije ngo office ngo ronderwa baki ngo zatubura ngene tugenda mu gisoda ni mwige ntaco muzogwanira kubuga mubaye muganga ukavura neza uzobura umusoda ni waje kuba umwarimu ukigisha neza uzobura umusoda niwe dukorera iki drone idrone ga ni technology ukadukora drone cyaturisha ko akabombe ruzero agenda gutembera ruka akabombe ari wagakoze ntibisaba igisoda urumva rero ifu yuko abana bababwira iyo turaje hanyuma ukazibazibira ntibatoroke kugira ngo ushike kwihangira tubifurize rero umwaka mwiza 2026 Imana izobaha imihezagiro yayo izobahezagire kabisa iyi myaka agacerere kwa bisa je hari igihe mvuga nti iki gihugu cy'u Burundi cyarahezagiwe kiratekanye mugabo sokuru yavuze ati mwubaka igihugu mucubake mugavye kuko abasi bama yaragiye rivuze bamutama wacu twege rero kwiragi hari n'abantu bambajije ngo wewe ngo kubera ko bamutangura sokokuru ngo mu kuvuga ijambo nakunda babwira ngo nyabanga mu nama ya komite nkuru y'umugambi CNDD yawe mu 2021 sivyo 2021 ni 2021 mu byapfunditswe resolution ya mbere ivuga ko twubaka igihugu tucubakira kuri inkuru nziza mu gushigikira ibikorwa by'umukuru w'igihugu sinibuka neza ingene cyanditse nico gituma twebwe muri systeme ya CNDD inkuru nziza ni sogokuru niwo twubakirako ihanga ryose ryibaza ko riza rizanwa n'umuyaga ntiribaho abemera ni Burahimu abayisilamu ni Burahimu abayuda ni Burahimu abakirisu ni Burahimu natwe rero twubakira kuri sogokuru wacu kugira dupange neza nico gituma umengo n'imyambaro hari imyambaro y'umugambi umengo yashitse ngaha iriko ifoto ya sogokuru n'umusubizi wiwe General Major Ndayishimiye ni kubaka systeme dufise aho duhereye n'abasubirizi kugira ngo umusubirizi wa Petero mweranda ne papa so umusubirizi wa Petero sivyo none nesivyo Petero umuyakana Yezu ibyo baracamwemera wa wundi ya cugutwa umuntu ibyo baramwemera kuko nta muntu aje baje Imana ndikwana baje urumva rero ni ibyo hanyuma
kubivugwa no kuza murashishoza, hanyuma kirazira yuko utugomba gutoboza gatu ugwara, bimwe ntibikenewe. Ibintu by'igisirikare ni ibintu by'ibanga. Hariho ururimbo rw'umugambi bavuga ngo igihugu nibanga go muri utanyere, sinzibuka aho baririmbye, mugabo baravuga ati igihugu nibanga. Twe turashobora kuja muri Kongo tugakorerayo, tukavoma, tukaraba makuru yose dukeneye, tukavuga tuti inchi yetu iko salama. Inchi yetu iko salama. Ntihaba habuze abipfuza bibi, mugabo ukavuga uti no problem. Narabivuze nti uwipfuriza igihugu bibi tuzohonyora hamwe. Guhonyora mu mureha, ari amuyishamba mu mureha, ari kwibuye murahagararayo, ari ku giti umusangayo, ari mu mazi wibira nk'ingona kadugana urufi noze bakufungure ngaha. Nivyo rero nibaza yuko byinshi tuzosubira oya ntagana nzoza gutanga vuba, kuko mu masengesho na kongre nta kimiganiro kiriho. Mwumvise murazi ko mugomba kuza muri bajije ibibazo, mugabo kwa gatandatu kwa Mungu itariki 11 ku vy'umupira mashano kumbaza ibindi imakamba zokina Vitaro na Aigle Noire tuzokina. Mugani naho tuzovugira ijambo ryuko abene igihugu badushigikiye mu myaka 5 kwa tumaze turongoye umugambi. Wananchi support yao bose kuva mitumba zone haki abantu bose tukavugana, mugabika tukagira ikintu inzira imwe twiha. Iyo mbona dushika kumarezita meza tunahusisha watu wote, wese arajamwo n'umufunzo akavuga ati ibi panga iki giruku uku sawa iki kosora. Yaje abanyagihugu batubwira ati akakosora tukemera, mugabo bakubwiye ngo kosora ngo bivana n'ububimbwiye. Igihugu ni cyane none si cyabo. Imana hezegera ubona Barundi, umugambi wacu banaye panga karere, ibikorwa twiyemeje tubishyire mu ngiro. Aba Yesu pe mwaka mwiza mushikana ubutumwa mazone makomine mazone mu mitumba mu namashingiro hose kumugumya banga umwe wese mubwire muti ijambo ryari kivugo cyo muntu ze Yesu pe gisubiremo kimusigati. Chini kivugo cha komine Musigati ikiri komine itarafatana Bubanza yonyene yahoriro nka 99.8 kwijana. Kubera iki hari jambo bayazi, ijambo ni ryarindi utarizi ntuwitemwo. Umutumba wa mutumba kivugo cy'Imwaro muri komine Nyabihanga, umutumba wa Bugera. Umutumba Bugera muri komine Nyabihanga ya kera bavuga ati tuzokorera igihugu turi bene ntari, tuzokorera igihugu bibaye ngombwa tukigure n'umutumba. Imitumba yose mu 344 irafise ivyivugo. Ijambo ry'umutumba ngendegwako mbogo yo ifise igisabisho bose bazi ku murongo twavuze ati hagarika ngo ntigirahera. Nigisabisho kiva ku ntare bushatsi kikagera umunsi wagendera no cyagarukije gisabisho bakivuze iminota 10 kujya bavuga dawe twese umutumba wose uri kwavuga igisabisho cicivugo cyabo. Imana niyo nkuru murakoze.